Abene gihugu baba muri quartier Gikungu aho ni muri zone Gihosha rirare barageramiwe n'ibihomoka vy'uruzi ntahangwa. Hamwe atacokogwa abene gihugu basanzwe baba ku nkengera y'ugo ruzi bashobora guhitana n'amazi umwanya n'umwanya narijya ari mu gihe c'imvura. Nkuko twabimenyesheje nabo twahasanze abene gihugu bavuga ko batewe impungenge nyinshi no ku nkengera z'ugo ruzi zibandanya gusenyuka. Bon, je nitwa Nduwimana Marie Chantal. Abasanzwe ndi mu batware bo muri Gikungu rirare. Ibi bintu kubomoka nivyo hariko harabomoka kandi hamaze igihe kitari gito. Hariho nabo mu nzego bigeze kuza kuharaba ariko ntaco barashobora gushikako. Twebwe tukibona baza kuharaba ntitwamenye ibyo bashitseko kuko ntitwovuga hari umuhango hari kuko twebwe nka twebwe ntaco turamenyeshwa na kimwe. Kuba maze kuba mbona hatangwe kubomoka igihe kitari gito kenshi harakunda kubomoka imvura mu gihe c'imvura cyane mugabo nko mu gihe c'ici kubera haba hameze nk'akamutse ashaka kuhatabamo hamwe mu gihe c'imvura ashaka kuhabomoka nko muri no misi harabomoka cyane ko inzu z'abanyagihugu ashaka kuba barubatse barashobora zikozera zirashobora gushikirwa mu misi imbere. Bagasaba leta y'u Burundi ko yokora uko ishoboye kose kugira ngo ikingire inkengera z'ugo ruzi nabo babone koroherwa. Twe mu bisanzwe ico twosaba leta ni kimwe. Turifuza yuko leta yoraba uno musozi ngaha hefu kuntu umeze hanyuma ikarondera ibintu bisegura uno musozi hanyuma kugira abanyagihugu ntituje mu ibarabara. Ico twosaba nuko bashobora kudufasha hanyuma kugira ngo barabe nyene bo dukingira uruzi bakingire n'inzu z'abanyagihugu kugira ngo ntizishobore kubomoka.